bigarukiraho ihohoterwa n'amabi bikorerwa abakenyezi bigarukiraho ihohoterwa n'amabi bikorerwa abigeme bigarukiraho ndabaramukije mwebwe mwese muriko muradukurikirana kuri wezi3 Radio Peace FM /com. Aline Nirere nicingira ndabashikirize kino kiganiro bigarukiraho. Alexandre Bizoza niwe ari karamfasha mu buhinga bw'ivyuma. Ikiganiro kivuga hanini ku mabi ashikira abigeme n'abapasoni, kikaba gica kuri Radio Peace FM ku munsi wa kabiri. Mu kiganiro cacu cuno munsi nkaba ndi kumwe n'umutumire. La radio Peace FM, la voix des jeunes. www.radiopeacefm.co. Ndakuramukije bamusa n'abariko baratwumviriza muri kino kiganiro bigarukira. Naramutse neza. Urashaka kwitondera abariko barakurikirana ikiganiro. Je nitwa Mukoberi Ange Dahel, nkaba ndi représentante légale à l'association Mutima Mwiza, Défense pour le droit de l'homme pour tous les prisons du Burundi. Merci. Nkaba ndi umusiribateri sindubaka, navutse mu 1989 tariki 28 z'ukumunani. Anje bimotubwira ivyo bavyarabashikiye mukiri Burundi gushika naho mutamugata ukomoka mugahunga mukaja mu mahanga. Murakoze cyane. Nkuko mubimbajije, ubundi twaburanira abanyororo canke umuntu wese arenganijwe twumva umenga twoseruka mu kibanza ciwe, kuko byari ishirahamwe tuyoboye ryemewe n'amategeko. Hama kurenganya umuntu twabona umenga cari ikintu tugombye gushira imbere, kurenganura umuntu. Mugabo nyuma twasanze umenga ubutegetsi ntibwabifata nk'uko twe tuvyiyumvira, kuko babona umenga turiko duca nyuma y'ivyo bagomba. Hamwe n'ivyo rero twahuye n'ibibazo byinshi. Barafunze bamwe mu banyapolitike, barafunze bamwe mu baserukira amashirahamwe atahegamiye mu vya politike, barafunze abamenyesha amakuru. Aho hose twama twagiye kugira ama assistance yabo. Ntivyagarukiye aho, nyuma yaho mwarabonye ivyabaye vya manda ya gatatu. Manda ya gatatu rero twategerezwa gukurikirana, kuko manifestation ubundi ziremewe n'amategeko, atakintu cononekaye. Twebwe rero uruhande twahagararamwo twaraba tukubahiriza amasaha ya manifestation, tukaraba abamanifesta ko atakintu bonona, tukaraba n'abapolisi ko batarasa amabarriere. Hama abakoze ibidajanye n'ivyo tukabahanura. Rero hamwe n'ivyo twagenda turidentifia abarasa amabarriere sur terrain, kandi bakabigira exprès, bagapompa amacrimogène ku bantu, des fois twaridentifia ababikoze. Hama kumbure nyuma hari itariki 4 z'ukwa gatandatu 2015 niho naronka message y'umukomiseri yitwa Nikora, yatwara ku Musaga, zone Musaga. Aranyandikira message arambwira ngo nigira ngo mugateka kazi na muntu ukandi ndiko ngwanya ubutegetsi. Naramwishuye ndamubwira nti ntayibazo ko atakazi dusangiye, uretse ko ibyo nkora nawe nyene bizoshika nkamuvugira, ntitubigezaho ntituvuga amajambo menshi. Ijambo yanyishuye yambwiye ngo nzokwibonerako. Aho hari jeudi, vendredi comme d'habitude dutangura manifestation. Organisation yari yayindi, comme ntibashika no muri ville, muri centre ville. Turabapanga bashitse ahantu imbere yo kwa Kabwari Leonidas ko rya mbere, twarabacira umurongo ntarengwa.
mugabo imbere yaho twari twaronse des informations ko haje abantu ngo baje gukosora abanyamusaga ngo bananiranye. Hama ndabwira abamanifestani ntimurenge hajye, ndagenda kwa frontale policier kuko nabona bari en position de tir. Ndababwira nti ko mumenga murameze magabo nibiki. Baranyishura ngo wubaza nkande. cyo navuze nti ndi umurundi mugenzi wanyu mushiki wanyu, nashaka kubabwira nti ahubwo nimutekane kuko nabo murabona ko batekanye kandi vire mubaza gushikamwe ntayo bashitsemo. Nyuma haciye haza un officier nibuka izina, acaraza arankankamira arambwira ngo va ngaho, ngo uri kuvuga iki, ngo uri gutanga amategeko. Ndamubwira nti nta mategeko naje gutanga kandi biho yanje ntiri ngaha ndagiye. Entretemps naciye telefone mbonimpa, ndamubwira nti ndabona ko ibintu bigiye guhinduka, ndabona ko babaye violent kandi bafise umugambi wo kurasa cyane. Umuhungu twari twegeranye wo mu universitaire yitwa Theogene, turamera nk'abakinjura gatoya. Twari kumwe n'abazungu bo muri France 2 na France 24, barabakarira bakabakankamira bababwira mu Kirundi ngo nibaveho nabo batavyumva. Nyuma rero niho naciye mfata telefone, nkonda telefone mbonimpa, haza umuntu yiruka inyuma yanje arambwira ngo aho baraje kugufata. Sinashobora kwiruka kuko ngira ni Imana yabigonze, kuko iyo niruka baca bandasa. Canumva urusoro rurasohotse, entreta bari barashe, bari bazi ko barasheje mugaca rufata uwo muhungu turi kumwe. Uwo muhungu directement cerveau yarasesanzaye kuko byarasesekeye ku maboko. Hama baca baramfata, yari komiseri Ntibogoreje home n'abapolisi be bashika 10, baramfata barankuruta mw'ibarabara, babazungu baca bariruka. Baramvuna ukuguru, barankubita umugere muri mâchoire, yaramponyoye no mu nda directement. Sinashoboye gukontrola ama emission yanje, naciye ngira petit besoin iri incontrôlé. Ndibuka ko natatse umukomiseri yitwa bamwita Vache, kuko kuri terrain naramubwira nti nta kuntu dushikira imbere ukatubariza tukamanifesta neza taguhungabanya ikintu tugashika muri ville ngo reka ngo bonyica. Kumbure wewe yaranyumva ariko abandi naho batavyumva, ariko sinamenye yuko nawe ndamutanze ndamukwegeye kuvuga iryo zina. Cyabaranjana bandenze igikuta, banterera indani mu gipangu ahantu muri sekominara, ahantu ntarinzi sinarinda nahaje, kuko gufata umukobwa nkanje ukanterera uko ugomvye nk'agapira n'ibintu bitaba vyoroshe. Navunitse cheville sur place, donc j'ai pas su ko navunitse, kuko imvunira goye kuco bimenya directement ko avunitse. Cyangwa ngaha caragenda afata telefone yanje arayikonsulta kugira arabe ivyo noba nandika canke des informations ntanga. Entretemps muri manifestation abapolisi twari dufitanye des amitiés, kuko baratubwira ati muraraba neza, wowe bamaze kumenya ko utekera ba manifesta, baramaze kumenya ko uzuratora donc amabal réel, barashe umuntu uzurandika umurashe. Rero fais attention. Urumva rero umupolisi umwe muri abo Ntibogoreje home yarandibuka ko yankubitiye crendey kugira nceceke. Baranshikura isakoshi yanje harimo telefone ya Samsung n'amahera 82,000, baca barayica akaboko. Jehome ndibuka umugere wa nyuma yankubise muri mâchoire, camunyora mu nda, ubwenge buca buragenda. Bisigaye ntabyo namenye. Aho hantu bakujanye wahavuye gute? Murakoze, naramaze umwanya sanga bansutse kwa amazi, sinamenye ibyakurikiye. Mugabo neraguje nabonye ari ahantu menga hari abapolisi benshi, wamenga n'ahantu abapolisi baba, ahantu basanzwe baba bakorera.
mugabo hugaranye bahohotera hasa nkaho kumenga barahahohotera abantu hama cambona Jerome akimbona candamuha amaboko ntifata interura nimfata mpaguruke jambo yavuze ngo wa Mugesera ntarapfa camvuga ntifasha kuko sinari numva nari namaze kugira insensibilité kuri douleur cavuga ngo je ndagufata canje gufata ukuguru k'umupolisi bari kumwe mu nyuma byaciye bigenda gute mwagumanye n'abapolisi igihe kingana gute kuko urumva ntiwari uzi n'ahantu uri washitse muhira gute canke baciye bakujana kwa muganga narishimikije ukuguru k'uwo mupolisi bari kumwe mera nk'ucumbagira ndashika kwibarabara abamenyesha amakuru bandi bari bahunze bashitse hepfo y'ikambi rya Kamuha bamaze no gutangaza ko namaze gupfa hama ndavura gushika hepfo abanyagihugu bambona ndiko ndavura mw'ibarabara coraza kuma interview ndavuga amaze kubona ko ntapfuye yarancumise inkoho kuzuru ngo urayibona ngo inkoho gusubire muri ivyo bintu nizokwica co nibuka ari inkoho nininya hama camba oblige kumubwira ntubuzima bwanje ntubufise mu maboko yawe nanze interview aho hari vendredi même umunsi nkubita acara byumva ko vyagiye muri ayo maradiyo yari sur terre nyene acara telefona mwijoro ngo wankwije isi yose ngo ko nagukubise ngo ubutaha sivyo nzokugirira namaze iminsi nyegeye ninyegeje ahantu kubera yari yamaze kusezeranira ko azonyica sinarekeye aho kuko nari nzi ko manifestation zabandanije naza ndarungika telefone kuri terrain nimuze murandabira bariko baramanifesta munzanire de foto kugira tumenye ukuntu tubagaburira kuko byari bigoye ko bakora manifestation atarafreshissement naho rero nigiriye inama yo guhunga nkahunga atacyangombwa afise naciye mu Kirundo ca mw'ishamba kinyuma ya frontiere y'u Burundi ari umuntu mpaye 10,000 vy'amarundi ikorera igisakoshi canje anyambutsa gushika muri frontiere y'u Rwanda nuko byagenze murakoze ko wavunitse cheville mu nyuma waciye ugenda kwa muganga mu nyuma sinashoboye kugenda kwa muganga nagumye mfata amantarjike nibaza ko nababaye ahantu bari banyegeje bagumye baha ibintu by'ivyatsi bankandisha amazi ashushe bafunga n'ibande nagiye kumenya ko navunitse nyuma ntanguye kumva ko igufa riko rirambabaza yego La radio Peace FM. La voix des jeunes. www.radiopeacefm.co. urumva ko wakorera amabi y'ihohoterwa bakagukubita mbega umaze gutora ubwenge wasanze atari indi hohoterwa wowe warakorewe ry'ubundi buryo ihohoterwa nakorewe nuko mu nyuma numvise ahantu yankubise inkoho ku ivi haravyimbye ukuntu hari akantu k'akanodire karanja buri gihe nduze zikariye ikindi naco nuko nasanze ntambaye impuzu ndi muri sous-vêtements ijipo yatabutse byabaye ntavyo nzi none umaze gushika mu buhungiro ntiwagiye no kwa muganga kugira ngo bakurabire yuko atari ndi hohoterwa wowe waragiriye naragiye kwa muganga murakoze cyane naragiye kwa muganga kuko murazi muri manifestation baratera amacrimogene baratera ry'amazi naradevelopiye ama asthme n'ubu ndayigendana n'ingwara ngendana ndagira difficulté de respiration kandi ubu kindi kibazo nagize nuko ndamara igihe ntaja mu mihango n'ubu ndabimaranye iminsi n'ivyo ndiko ndivuza uravye biba mu gihugu c'u Burundi haragiye haribonekeza cane cane nko kwaruka rumwe ruririmba unibatera inda bakeba ugasanga rero ibintu byo gufata ku ngufu abakenyezi canke abigeme biraba mbega bimaze kuba bo warabonye ko atahohoterwa wowe warakorewe bifatiye ku gitsina
baza muri ico gihe ko atavyo baba barankoreye kuko ntivyari bwatangure wamenga ico gihe twebwe turacafise ukuntu badutinya gusa byarantangajije kuba bubahuka bakankubita ndi umuntu w'umukobwa kandi bakansiga ubusa ibyo byo gutera inda bakeba byahavuye biba mu nyuma après ya kudeta ibaye eshuwe niho baciye babona umenga bo twimoka bo tugirira ibyo bagomvye abafatwa ntibashobora korohererwa ni naco gituma mvuga nti ubutegetsi bwari bwarabiteguye kumbure na jewe iyo ntari guca navura ngushike kwibarabara nibaza ko byari kunakurikira kuko niro turovye ndi muri Sovetima. None ko wasanze wambaye agahuzu ko munsi impuzu wari wambaye wahavuye ubona ahantu bazishitse washitse kwibarabara uri muri ako gahuzu ko munsi nyene ni jipo yari yatabutse yaratabutse bariko barankubita kuko sinigera nambara ipantaro muri manifestation sanzwe sengera mu ishengero rya ADPR kenshi baranambwira ati kubera iki uja muri ivyo bintu kandi ntiwambara ipantaro nkavuga ntishobora kwambara ipantaro kuko ntibijanye n'idini sengeramo ni nayo mpamvu rero iyo jipo nasanze yatabutse hama sanga sinambaye mugabo urumva sinari nkimenya ko ari kirengo ni control bega muri uwo mwanya uburazi ibintu byagushikiye n'umwanya wahaciye utarahunga muri uwo mwanya wari ukiri mu Burundi nyuma yaho baguhohoteye umutekano wawe wari umeze gute ntibagumye bagukurikirana iyo waba wagiye kwikinga umutekano wanje ntiwari umeze neza kuko narahungiye kwa mama wacu mu Kinindo nari nsigaye meze nk'umuvenerable nta muntu n'umwe yashobora kunyakira kuko yaguma nkurikirana kuko yavuze ati dotutire faso sina mwasheve nagize amakosa kandi yumvise ko bamushikije amakungu yamaze kumumenya murazi ko ari we yari yishe nabagiye abapuciste muri Bumereke hama cavuga ati ujye mukobwa nawe kubona nta mwishe ngo ndamumare nagize amakosa nabaye ngombwa rero kuza ndaturatura ngenda ahantu ndaharaho hama nigira inama yo guhunga nyene naho ntari mfise icyangombwa yego Angela ahunze ageze mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda bimugoye aciye mu ishamba ari umwigema kiri muto mbega ugeze mu gihugu cy'u Rwanda nta zindi nkurikizi wasubiye kuronka mbega wowe washitse uronka wuba vyarangoye n'ubu bikingoye nshitse ku mupaka w'u Rwanda nuriye moto mfise 30 by'amarundi umumotari anyishuje namuhaye 10,000 by'amarundi aravuga ngo amafaranga ntakora mu Rwanda yarabona n'ukuntu meze twanyuze mu gishamba abona ngira yavuga ati genda uzogwa imbere anyuriza yasi iranzana aho yibwira ngo umushire Nyabugogo ngeze Nyabugogo naratekereje ndavuga nti ubungiye he ibyo ari byo byose ndaja he ko nta muntu tuzinanye urabona ubuzima bw'ino buragoye nta n'umuntu narinzi ncicaye Nyabugogo niho nabonye umugore yabaye i Burundi yitwa Konsa ndamuhamagara ambonye yaraturikishije ararira arambwira ngo wabaye iki kuko nari mfise inguma ku mubiri kandi abona ko sante yanje yabaye artere acarantwara i Muhanga kubi wiwe antwaye i Muhanga murati gutunga umuntu nk'ikimuga atacakora birarambira yaraguma ncyurira ambwira subira iwanyu biki ndagenda kuba kundi yitwa Petite arantunga nyuma ntangura kugira ama crise d'asthme asthme nari mfise hama na Petite birahinduka ngenda kwibaruza hariya Kimihurura duhurirayo n'umu ex-fabe narinzi ambonye arambaza ngo uri Anje ndamubwira nti yego kubera iki wabaye gutyo nico nakoze nararize abona ko biteye isoni kurira mu bantu nawe ari umuntu w'umugabo carampa nimero ya telefone nanje ndamuha yanje niho ihavuye ndasubira i Muhanga ndabona ko ubuzima bw'aho hantu bariko bamera nka nari decide ko nsubira i Burundi kuko narabona ko bingoye
ca ndamutelefona ndamubwira nti numva ndushe mu mutima ntabara umpa indaro y'iminsi mikeyi carambwira ngo urafata imodoka ikuzane kuko uri Muhanga igushike Nyabugogo nzoca ndagutora mvuye gusenga yarancumbikiye iminsi mikeyi murazi mu buhungiro biragoye co nari mfise nkora nta na kimwe ubundi sanzwe ndi n'umu infirmière hama nawe ararambirwa arambwira ngo naguhaye indaro provisoire ndamaze kuba nko mu mihana irenga 6 ngaha mu Rwanda gushika n'ubu ndagenda ndiyumvira niko ndi umuganga reka ngende Kicukiro Nyanza ndondere license ntivyanyoroheye gushika n'ubu nkaba narize na physiotherapy ariko gushika n'ubu sindashobora kuronka ubuzima muhira barahasenye twatatanya n'abo tuvukana mutoyi wanje acumbikiwe i Muhanga ubundi muhungu ari Burundi acumbitse mu Ijabe kubera nawe yabuze uko azino nuko ubuzima bwagiye buragenda umuntu akumvise arabona ko ubuzima buhagaze nabi uba ufise ico usaba utera akamo bande ubona icihutirwa kugira ubwo buzima uri mu buhere ari ki mwakoze cyane icihutirwa jewe narize ndumuganga narize physiotherapy shitino narize ibintu bya business gukora gikotoro gukora body lotion gukora makonfiture gukora gato gukora imiti y'inkweto gukora amarangi yo gusiga narize gukora ingwa twavyize mu ishengero rya ADPR ngiye gusenga aho batwigisha amashuri y'ubuntu ubu narize gukora amajina naturelle atateza uburwayi abantu narize vya supplement food kubera uravye abantu iyo bariko baravurwa n'imiti yo kwa muganga hari ingwara ngendanwa nk'amakansere za hepatite diabete hypertension n'abantu bagenda bafata imiti ikonona imibiri yabo iminiti gahera muri ico gihe birafasha kwigisha abantu gufata ico bita supplement food kuko ni nko kuvugurura ubuzima bw'umuntu ikarema amaserire mashasha mu mubiri barya abantu rero iyo bariko barafata supplement food baca bagarukana ico bita itoto rero ivyo naravyize gusa nkatekereza nkibaza nti none umutahe nzokura he malgré que nagize ayo mahirwe nkiga ivyo bintu mugabo murabona ko bigoye ubuzima bwo mu Rwanda ubu mba muri famille mba ahantu hirya ya Kimironko Masoro mugabo urumva ubuzima buragoye noronka ico nkora no kwiresortisa muri iyo situation kuko mvuga nti umutoyi wanje ntabayeho ku nanje mbayeho ku urumva ko ronka umutahe si ikintu coroshe uravye mu byo wize ubona nk'umutahe wutirwa wowe urafasha wowe ungana gute nk'ivyo vya supplement food bagusaba umutahe wa $3500 kugira ube ico bita investor ubaye investor baca baguha n'imashini zo gupima kuko supplement food bazitanga baguhaye n'imashini zo kugira examination ukaraba iminite y'umuntu ayigera ukaraba amaserire y'umuntu ukuntu ahagaze ukaraba umubiri wiwe ukuntu uhagaze ukaraba akenshi imibiri y'abantu yangirika kubera la malnutrition rero kurya nabi la malnutrition nuko turya indya bakazishiramo amavuta la malnutrition abantu benshi baza ngo la malnutrition ngo nuko utarya inyama burya n'iyindi poison kubera abantu batarabimenya so hamwe n'ivyo rero usanga mu muceri harimo amavuta biharaga amavuta amafirita amavuta ikimenyamenye abantu mu mafete atonze umurongo atangura kwiserva inyama mugabo rero ugiye kuraba usanga umwijima wabo warononekaye fat ibinure byarabaye byinshi arivyo bituma insuline yabo idashobora kuba ku rugezo rwiza umaze kwinjira rero izo supplement food zigufasha kwiprevena canke ikagira effet curatif canke preventif rero bifasha mu kuvugurura imibiri y'abantu no kumenya uko abantu bakwiriye kubaho kuko iyo umuntu adafite ubuzima bwiza aba inapte
none ganje watubwiye yuko wize ubuganga kandi abaganga benshi bahungiye ngaha mu Rwanda abenshi baronse akazi hari aho wowe waradodoye? murakoze cyane, naragiye mu mafarumasi menshi bagaca baza barambaza ngo urafise license, nta license naronse. naragiye Kicukiro Nyanza usanga bahejeje gukoresha ibizamini, urumva nuko byagenze. Mbega n'akahe kacambo wobwira abandi bakobwa abandi bakenyezi baba barakorewe amabi afatiye ku gitsina ku mubiri n'ibindi, canke n'ubuhe butumwa wobwira abariko baratwumviriza muri kino kiganiro bigarukiraho kiho kiraca kuri Radio Peace FM? murakoze cyane. akajambo notera abamama canke abakobwa bahohotewe nuko icambere na mbere gushima Imana ni vyiza, kuko hari abahohotewe bashoka bapfa, ariko twebwe turiho ku mugambi w'Imana. Imana yatumye tubaho, kandi nimba Imana itunga inyoni itabiba canke ngo yimbure, nuko tutokwihebura. Egome umuntu iyo yicaye wenyene akiyumvira ko byamubayeho kubera solitude nica tafisa icari karakora, nivyo bidutuma bidutera kabonge. Umugabo iyo tugiye hamwe n'abandi ukabona canke uti ngomvye kuba hamwe n'abandi, gukorana n'abandi, ivyo biba vyiza yuko, kuko iyo ikintu kivuze agahinda karagabanuka gusumba kukigumya wenyene. Rero nk'uwoba atarashobora kubona uwo ayagira ivyamubayeko, nk'ubu jewe ku munsi ndaronka aho nsuka ibibazo vyanje, ni nka décharge. Rero hari nk'abandi batararonka iyo opportunité, byoba vyiza ko boja mu bagenzi babo, abaturanyi babo, akayaga bakaraba icyo bafasha, kuko fizike iriho ntushobora kuyoberwa kubaho. Umuntu akuravye uracari muto, umwigeme mwiza cane afite n'ubwirabure bumubereye, mbega umugambi wo kurushinga uwo umaze kuwiyumvira? mpora niyumvira kenshi nk'ubu noronka umuntu atanyorohereza mu rugo nkazohura n'ivyo nabonye, urumva iyo bari grave. Mugabo igikuru mparasenga Imana nkavuga nti kumbura Imana impaye urugo navyo ngira akaza ari homede, naho ataje ari homede vyoba bibaye too much, vyongora. Ubundi biragoye nk'uko kivuze, iyo amvi sindumva ndayigira rwose, sinzi ko mu mubiri sindavyakira rwose cyane. Mugabo ndacyafise akantu k'ubwoba ukuntu. Anje nubwo wahuye n'ikibazo, uravuga mu buzima ati naho nahuye n'iki kibazo hari umuntu yambaye hafi numva noshimira. Mbe mu bibazo mwaba mwarahuye navyo n'abandi boshimira? Ndashimira cyane abo bantu bagiye barampa indaro batandukanye ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, kandi cyari igihugu ntarimenyereye. Ndashimira cyane na Mezo Sharon, kubera baraduha umwanya bakatwumviriza, bakaduha umwanya wo kuganiriramwo, nimba ari ukurira tukarira tukiheza, mbese bakagira n'utuntu tukadusamaza tukibagira iyo twavuye. Mugabo siherezo ry'ibibazo byacu, kimwe gusa, Imana izobagirire neza. Nabo bagiye baratwigisha iyo myuga turabashimiye. Iyo myuga yose mwayigiye ngaha? Yego twayigiye mu gihugu cy'u Rwanda. Ubundi kuvura, je nari nizi kuvura medicament chimique, mugabo ubu kombinezo ya supplement food iri très important, kandi igeze ku rwego rukomeye, gukoresha amajus asanzwe atarimwo amazi, amasukari yica imibiri y'umuntu, navyigiye ino. Yego barakoze rero abantu baduhaye ubwo bumenyi. Yego urakoze cyane kubona watwitavye muri kino kiganiro bigarukira, turagushimiye rwose. murakoze namwe kuba mwamaye kuvuga ibyari binyubakiye. Twizere ko nitwasubira kubakenera muzotwitaba cyane rwose. La radio
6FM. La voix des jeunes. www.radio6fm.co. aha ni ikiganiro bigarukira aho kigarukiye. nkingurukire mwebwe mwese mwafashe akanya kanyu ko kugikurikirana. nkingurukire na Alexandre Bizoza niwe yamfashije mu buhinga bw'ivyuma. naho ubutaha bigarukiraho ihohoterwa n'amabi bikorerwa abakenyezi bigarukiraho. ihohoterwa n'amabi bikorerwa abigeme bigarukiraho. bigarukiraho.